utamaraso ya Kristo tuyakomera amashi. Yatamaraso ya Kristo bituba turi ngaha. Haleluya. Jewe nari kuguma nidandariza inzoga ngaha kandi byari biryoshe, nari kuguma nakira abaza kwiromboranira, baguma nakira abaza mu mamanza, ariko kubera amaraso ya Kristo ariko atugira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Reka mwene data ndakwakire muri iri jambo dusanga muri Yesaya 56, turabe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 56, raba ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma sabe secrétaire général de l'église adusomere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 56. Ndasoma izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umutwe w'amajambo uravuga ngo amasezerano y'Imana ari ku bizeye bose. Haleluya. Amasezerano y'Imana nari kuri bamwe cyangwa abandi, nari ku Bisirayeli, nari kuri wewe cyangwa kuri jewe, ari kuri twese abantu twizeye. Haleluya. Ni waba wizeye mwene data, umenye yuko ufise isezerano ry'Uhoraho, kandi isezerano rya mbere nuko azogaruka kugutora. Haleluya. Isezerano rikomeye nuko azoza kugutora. Iriho muri kumutereka zose, nuwagukekeranya azoza kugutora. Biri nico bigusaba, reka tuvyumvire. Ku murongo wa mbere aravuga ngo uku ni kuhoraho agize. Uku ni kuhoraho abivuze. Ntiwibaze muri kubibwirwa n'uwo muri kumwe, cyangwa ntiwibaze muri kubwirwa na pasiteri, ariko n'uhoraho agira bivuge, ntugire gukekeranya. Niwakekeranya wagukekeranya nuko ari we yakuremye. Haleluya. Niwagukekeranya ntiwagira kumuhoraho. Mutega ugutwi rero mwene data. Haleluya. Ati nimwitondere ibiroranye, mukore ibyo kugororoka. Mwitondere ibiroranye, mukore ibyo kugororoka. Haleluya. Haleluya. Mwitondere ibiroranye, ukore ibyo kugororoka. Haleluya. Kuko agakiza kanje kagira agashike. Agakiza k'Uhoraho kagira agashike. Rero gerageza witondere ibiroranye, ukora ibyo kugororoka, kuko Yesu araje. N'ukugororoka. Yesu araje vuba. Yesu araje vuba bene data. Haleluya. Numaze ngo nisangane, numaze ngo ni ku muntu tuyuwe, wenyine yarabibaririye ati jewe sinzi umunsi kandi sinzi n'isaha, nta n'umunota nzi ngo mvuge icyo ndabasabye ngo mwame mugororotse. Haleluya. Mwame mugororotse, ngo mukore ibyo kugororoka, ngo kandi mubyitondere, ngo agakiza kagira agashike. Yesu araje vuba mwene data. Amen. Iri shengero ryiswe Yesu araje vuba. Amen. Haleluya. Yesu ni Yesu, ni Yesu aje vuba, ari kukuza. Witonde, ukore ibyo kugororoka, ugendere mu byagezwe by'Uhoraho. Ibyagezwe nabyo ntibikiri hariya ku bisate by'amabuye. Ubu ibisate by'amabuye ni uwo mutima wawe mwene data, ni uwo mutima wawe. Ibisate ubu tugendera ku bisate by'umutima wacu, byanditswemo iby'ukugororoka, byanditswemo ya mabwirizwa, bya byagezwe. Ubu biri muri wewe, ntugende urabibaza. Haleluya. Ya maraso yaseseka igorogota, amwe yatuma tumenyana, niyo yatumye haza ukugororoka. Tugororoka kuko uwo dukurikira ari umugororotsi. Haleluya. Uwo dukurikira ni umugororotsi, aragororotse, ni Yesu Kristo. Ngo dukore ibyo kugororoka, kuko agakiza kiwe kagira kazi. Amen. Haleluya. Amen.
n'ukugoroka kwanje kugira uhishurwe. Haleluya. Hahirwa umuntu akora ivyo n'umwana w'umuntu abibangiriza. Hahirwa umuntu akora ivyo, hahirwa ugendera mu kugororoka. Haleluya. Amen. Akazindiriza isabato ntayikengere. Haleluya. Umunsi w'Imana ukawubaha. Nuvuge ngo naho nshegwa ndashika nicyo bivuze. Naho nshegwa ndashika. Naho nogenda kwidandariza sikazima nzoba ndose amahera ivyo ndaco bibarinda ndagenda. Haleluya. Kandi patiri nawe na pastori babwira abacu abataje ntibababarira. Haleluya. Abataje ntibarababarira. Ega ntibababarira kuko ntibibaraba ngo bigwirwa benshi bikumva benshi. Haleluya. Wowe ushatse wigira udandaze wigira iyo ushatse hose ukore ivyo ushatse mugabo mu munsi w'isabato hahirwa abawubahiriza. Haleluya. Rero mwene data agakiza k'Imana agakiza ka Yesu kari gushika ngo twitondere ivyo kugororoka. Haleluya. Reka tugeze ngaho erega twavyumvise abo turi kumwe tugire gutya erega tuzoguma tubivuga. Haleluya. Erega uzoguma ubivuga basi uzoguma ubivuga naho bazovuga bati kajya gapasitori naco kamaze wihorere.